mutubarire none ivyo mwabonye yajoro hamwe Yesu yavuka Imana icyubahiro n'isumba byose Imana icyubahiro amahoro abe mw'isi twaraho turariye ubusho ku musozi tubona giturumbuka marayika avuga ati Imana icyubahiro n'isumba byose Imana icyubahiro amahoro abe mw'isi. Haleluya. Amen. Nk'uko indirimbo ihejeje kubivuga tugeze ku ijambo ry'Imana rivuga ukuvuka kwa Yesu Kristo uko kwagenze. Ni ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice ca mbere guhera ku murongo wa 18 gushikana ku murongo wa 25 ndasoma mu izina rya Yesu. Amen. Ijambo ry'umutwe rivuga ngo ukuvuka kwa Yesu Kristo uko kwagenze. Ukuvuka kwa Yesu Kristo kwabaye gutya. Nyina Mariya yari akowe na Yosefu ataramurongora, bamubona afise inda yavuye kuri mpwemu yera. Ariko Yosefu umugabo wiwe kuko ari umugororotsi kandi kuko atagombye kumutetereza, yiyumvira kumubengera mu mpisho. Akivyiyumvira, umumarayika w'Umwami Imana amwiyerekera mu nzozi, aramubarira ati: Yosefu mwana wa Dawidi, ntutinye kurongora Mariya umugeni wawe, kuko atwaye inda ya mpwemu yera. Azovyara umwana w'umuhungu, nawe uzomwite Yesu, kuko ari we azokiza abantu biwe ibyaha byabo. Ibyo byose byabaye bityo mu by'Umwami Imana yavugiye mu kanwa k'uwavugishwa nawe biboneke, ngo raba inkumi izotwara inda ibyara umwana w'umuhungu, bazomwita Imanuweli, risobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe. Yosefu yikanguye aravyuka, agira nk'uko umumarayika w'Umwami Imana yamubariye, arongora umugeni wiwe, kandi ntiyigera amwegera gushitsa aho yavyariye umwana w'umuhungu, araheza amwita Yesu Kristo. Amen. Amen. Amina. Imana yacu nishimwe. Amen. Ikiyago ni ca kindi, duhere kuri papa wacu
tugende turigishanya ikintu gishasha canke ikintu ubona dukeneye gutahura muri uyu muryango. Imana ibahezagire. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. Amen. Murakoze Yeah. muri ayo majambo duheje gusoma, twumvisemo amajambo menshi, Yeah. ariko ico jewe novuga cankozeko ni ijambo ryavuze kuri Yosefu. Yego. Rivuga ngo kubera ngo yari umugororotsi. Yego, ariko Yosefu umugabo wiwe kuko ari umugororotsi kandi kuko atagombye kumutetereza, yiyumvira kumubengera mu mpisho. Urumva yaragize umugambi, Yego. umugabo aravuga ati sinamutetereza, Yego sha. ivyo nokora vyose ndabikore mw'ibanga, Yego. mu mpisho. Mu mpisho. Ariko ndashima Imana, Yeah. Imana yacu ni Imana ibona N'ivyo ivyo mu mpisho. mu mpisho. Ni Imana ibona ivyo umuntu yiyumvira Nukuri. ata n'uwo arabibwira, Amen, amen, amen. ngo aramubwira ngo ntaco utinya. Yego, ngo akivyiyumvira umumarayika w'umwami Imana amwiyerekera mu nzozi, aramubarira ati Yosefu mwana wa Dawidi, ntutinye kurongora Mariya umugeni wawe, kuko atwaye inda ya mpwemu yera. Amen. Amen. Cane cane ko iya Mana ibona mu mpisho. Imana ibona mu mpisho. Haleluya. Amen. Ngo iba yabibonye, Iba yabivuze. iramubwira ngo ntutinye, Yeah. uyu naho ubona afise imbanyi, si imbanyi yatewe n'umuntu, ni imbanyi ituruka kuri mpwemu yera. Amen. Nico novuga. Imana ibahezagire. Amen. Dufise Imana ibonera mu mpisho, kandi niyo abantu bokwifuza kudutetereza, yoyo ishobora guseruka ikavuga ukuri abana b'abantu batazi. Amen. Arakoze papa wacu, iki ni ikintu gikomeye cyane, sibyo? Amen. Hari uwundi yoba yumvise ikindi kintu gitangaje hano muri uyu murongo wa 20 hongeye kuvuga ngo Yosefu mwana wa Dawidi. Kakandi Yosefu ni umwana wa Dawidi. Amen. Amen. Twavyumvise, Yosefu ni umwana wa Dawidi. Haleluya. Mwabyumvise? Amen. Yosefu ni umwana wa Wa Dawidi, Dawidi. wo mu gisokuru Ca Dawidi. cya Dawidi. Haleluya. Ngeje ntuzogende kuvuga ngo dukosore muri Bibiliya banditse nabi, bavuze ngo Yosefu mwana wa Dawidi, kandi Yosefu ntiyabyawe nande. Haleluya. Amen. Ninde wundi yaronse akandi kantu? Ni igiki gitangaje wumvise muri iyi nkuru? Yesu ashimwe. Amen. Jewe ikintu natahuye ko Yosefu akivyiyumvira, umumarayika yaraje aramwegera aramubwira ati Yosefu ntaco utinya, Yego. ugiye kuronka umwana, Yego. kandi uwo mwana uzomwitwe Emmanuel. Basha ngo niko byanditse hano, havuga ngo akibyiyumvira umumarayika w'umwami Imana amwiyerekera mu nzozi, aramubarira ati Yosefu mwana wa Dawidi, ntutinye kurongora Mariya umugeni wawe, kuko atwaye inda ya mpwemu yera. Azobyara umwana w'umuhungu, nawe uzumwite Yesu, kuko ari we azokiza abantu biwe ibyaha byabo. Karibu ahantu harahambaye, kubera ko
yosefu yaciye amenyeraho n'igikorwa yesu aje gukora mu isi. Amen. Amen. Mu yandi make, mu majambo make, cya cyiyumviro yagira muri we cyamuteye kwegera imbere no kumenya amabanga atari kumenya iyo aca yicecekera cyangwa agafata ingingo mu ibanga. Imana ishimwe cyane. Amen. Igikorwa kizanye yesu mu isi acagira ko arakimenya, bimutera kubaho yubaha yesu naho yari umurezi wiwe. Imana iguhezagire cyane. Amen. Hari uwundi afite igishasha yungutse? Ni igiki gitangaje wumvise? Ku murongo wa 23 hari haravugishijwe umuntu umwe, umuvugishwa umwe wavuga ngo yavugishwa avuga ngo raba inkumi izotwara inda ibyara umwana w'umuhungu bazomwita Emmanuel, bisobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe. Oya, uriyumvira umumarayika umuvugishwa yaduse akavugishwa gutya ngo inkumi izotwara inda ibyara umwana w'umuhungu bazomwita Emmanuel, bisobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe. Ejo inkumi iratwara inda. Amen. Amen. Inkumi iratwara inda. Oya, mu buzima busanzwe no, ariko kubera cyari igitangaza c'Imana inkumi yarayitwaye. Amen. Amen. Aho rero abantu bakunda kwinjira mu byo gucabaganya ubuvugishwa n'ubuhanuzi, ndazi ko batabuze gufata umuntu yagize gute yabaye. Warabonye inkumi itwara inda anko rigaca ibyara Imana, bisobanurwa ngo Imana mu bantu temwe mwatubwiye kera ubu ngomba guhinyuke. Mugabo byari byaravugishijwe kandi byagize gute? Byarashize. Mu yandi majambo naho umuvugishwa yovugishwa ibyo udatahura uyu munsi, si ukuvuga ngo ibyo ntatahura uno munsi ntibibaho. Amen. Amen. Ni ukuvuga ngo ibiriho byose bitahuritse jewe mu mutwe wanjye sindagera ku rugero rwo kugira gute rwo kubitahura. Ibyo ntariko ndatahura uno munsi nugara umunwa ndindire, hari igihe bizoshika bigatahurika mu mwaka uza, hari igihe bizotahurika mu myaka 2, sinzosange naramenye ibanga ngo ivyo ntibiba ko nahise n'ijuru byofatana. N'ibyo Imana ishobora gukora wewe wobimenye. Imana irutabaye. Ni nkaho wavuze ati ibyo ntibizopfa bibayeho. Ntiyakozwe n'isoni abonye bibaye inkumi itwaye inda ikabyara Yesu. Imana idufashe rero tuze turagabanya amajambo. Ni sawa? Yego. Karafashe? Yego. Murakoze. Hari uwundi afite icyo yungutse kugira ngo kino gice tukirangize? Ikindi kidasanzwe. Amen. Amen. Umurongo wa 24 uvuga ngo Yosefu yikanguye arabyuka agira nk'uko umumarayika w'umwami Imana yamubariye, arongora umugeni wiwe kandi ntiyigera amwegera gushitsa aho yabyariye umwana w'umuhungu, araheza amwita Yesu. Hano hari utuntu tubiri tudasanzwe. Amen. Amen. N'abantu bangahe babyuka bagaca bashira mu ngiro byo barose? Amen. Amen. Ni bake cyane. Mugabo Yosefu yabyutse gute? Yarikanguye arabyuka agira nk'uko umumarayika yamubariye. Bantu b'Imana, Imana irashobora kuvugana natwe mu itiro. Imana irashobora kuvugana natwe mu nzozi. Ntituzohore dufata minenegwe ibyo twarose ngo biherere mu itiro, kubera ko tutabikoze tuba tugavye Imana. Nk'ubu iyo Yosefu yirengagiza inzozi yabonye ngo yari guca akora icyaha, sibyo? Kandi isi
yose twogiharuweko. Ikindi kidasanzwe arongora umugeni wiwe kandi ntiyigera amwegera gushika aha yabyariye umwana w'umuhungu. Amen. Ikidasanzwe ni iki? Kurongora umugeni wakoye ukamara amezi 9 utamwegereye uzi ko ari umugeni wawe. Amen. Ikindi kintu kidasanzwe ni ukundi kwihangana kuri mu ibanga ry'Imana. Haleluya. Amen. Ikindi mwumvise nobabwira Yesu 21 umareka amubwiye ngo azobyara umwana w'umuhungu nawe uzumwite Yesu kuko ari we azokiza abantu biwe ibyaha byabo. Amen. Kumva amazina twitwa ababyeyi bacu bapfa kuyironke. Amen. Kumbe hari umumarayika aza kongorera ababyeyi bacu amazina batwita. Amen. Nibi nabyo ntitwobidegrija. Kandi rero ikidasanzwe ni uko atabaye umumarayika w'Imana ashobora kuba umumarayika w'umugwaneza ugasanga ufise urutina rugutera gukora ibibi kuko wavuye ku mpemu mbi. Imana dutabare. Turakwiye rero kwama dusenga kugira ngo duhabwe amazina n'Imana n'umumarayika w'Imana. Siko inzira mbi umumarayika atari uw'Imana canke impemu mbi itava ku Mana yocamo ngo twibire amabanga canke tubwire amazina atariyo tuze turayibaza mu izina rya Yesu. Hanyuma kandi ngo Yesu niwe azokiza abantu biwe ibyaha byabo. Imana ishimwe ko ibyaha by'abari mu isi byose bigira gute bikizwa n'ubushobozi buri mu izina Yesu. Reka rero dusabe papa wacu arangize kino kiganiro kuko hari udusha twinshi twumvise twebwe n'abandi bazotwumva bakeneye kumenya bakagira ko ntihagire gusubira kwifata minenegwe. Imana ibahezagire. Amen. Data mwiza twaguhaye amashimwe twagukengurukiye ku ijambo ryawe mwami uduhaye kuri rino joro uduhaye mwami kuvugana ko mu izina rya Yesu Kristo udusobanuriye mwami ibitangaza biri mu kuvuka kwa Yesu Kristo. Twumvise amajambo adasanzwe, twumvise mwami wishurirwa mwami mu ijambo ryawe mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Turaguhaye icubahiro ku mwami uduhishuriye ingene vyagenze muri rya joro mu izina rya Yesu Kristo, ingene umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu yavutse, ingene wagiriye neza ukiyereka Mariya ukiyereka Yosefu ukamuha kwihangana ukamuha gushira mu ngiro mwami inzozi yari yarose. Mwami turagushimiye kuko Yosefu yotubera akarorero muri bwa buzima bwa bisi yose, utahura ingene umuntu agendana kwihangana, ingene umuntu yubaha ijambo yabwiwe mw'ijoro mu izina rya Yesu Kristo akarishira mu ngiro. Mwami vyatubereye icigwa isomo ryiza. Turagushimiye rero ko ugiye kutuyobora, ugiye kuduha mwami gutahura n'ibisumba ivyo. Ubandanye rero uduhishurira kandi ubandanye data wera kutugirira neza muri byose na hose. Urakoze kuri Imana nziza, urakoze kugiye kutugirira neza muri byose. Amashimwe icubahiro bibandanye kuba ivyawe ubu n'ibihe bidashira
ni mu izina ryawe Yesu Kristo tubisenze twizeye. Amen.